aya mahoteli yakira ingenzi zitandukanye zaba zivuye mu mahanga canke mu gihugu hagati. Iyi ni Tanganyika Blue Bay Resort Hotel y'umwene gihugu Fred Bosco nimubona, iri ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika ku mutumba Kagongo zone Kizuka vyo mu ntara na komine Rumonge. Urongoye abakozi aratubwira ivyo barangura n'ivyo bariko barategekanya mu korohereza ingenzi. Hariho icambere c'uburaro, tukafungurira izo ngenzi zigashobora no kwivuna akanyota, ibinyobwa vyose ngaha birahari. Aho ikindi dukora turunguruza ingenzi kuva i Bujumbura tukazizana ngaha. Nyene societe ariko ariyumvira kuzana umugambi vuba cane wo gukura ingenzi i Bujumbura zigashika ngaha ziciye mu mazi. Kuri uwo mutumba nyene hari hoteli Mawimbi iwitwa Mathias Kunzi, naho nyene baratubwira ibiharangurirwa. Abakozi bacu bafise ubumenyi kandi dufise amapisine yacu ni manini. Bene ayo mahoteli baramenyesha ko baterera mu iterambere ry'igihugu mu buryo butandukanye. Kiriko kirakora kiratanga amatagisi, ayo matagisi akaja gufasha iterambere mu gihugu, iterambere mu ikomine, iterambere ku mutumba, iterambere muri province turimo. Ndi kuba kera ariko abakiriya bavuye muri Europe mu bihugu bindi turabagira bariye mu madevisi. Eka mbere n'abakozi bakora muri ayo mahoteli barashima intambwe bagezeko. Banye n'ukuntu ubumenyi bwagiye buriyongera, naco gituma gushika iyi saha ushobora gukora ahantu hose niyumviriye, haba hano mu Burundi canke hanze y'igihugu. Uwo mukozi nyene arakibura abantu bafise amahera bagaheza bakayagumiza mu bubiko. Abantu basanzwe bafise ubutunzi, bafise amafaranga, ukicarika amahera nk'uko hagufata ugaha abajene aho tubari hose mu gihugu cy'u Burundi ni benshi batagira akazi, ushobora kubaha canke ubaha imitahe bakorora ingurube, impene. Buramatari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba nawe nyene amenyesha ko ayo mahoteli atera cane mu iterambere ry'igihugu. Hari abari mu madorare ajya mahoteli mwayabonye, abandi bakariha mu marundi. Rero ivyo rero bice bidufasha kugira ngo turonke amafaranga y'amadovize, ivyo bice bituma rero igihugu gihagarara neza. Bitaye ko ngo batari bake bariko barahumbira cane kuhubaka, narirya ngo ari gisagara ca mukera rugendo. Bukira aba diaspora eka n'abandi banyamahanga bari kubijukira ngaha kuza kubaka ngaha mu ntara ya Rumonge, mu gisagara ca Rumonge kwino nkengera zikiyaga, kubera bumvise yuko igisagara ca Rumonge ari gisagara ca mukera rugendo kuko n'ivyigwa byarakozwe. Buramatari rero akabahamagarira abene gihugu baba mu mahanga canke mu gihugu hagati, abanyamitahe eka n'abagwiza tunga ngo bazane imitahe yabo muri ico gisata, agasaba na leta gushishikara kunagura amabarabara y'imigenderanire atameze neza.